turabaramukije cyane aho muherereye ku mpande zine z'isi twizere yuko mumeze neza natwe aho turi muri wa munyenga urukundo n'imbabazi tugirirwa n'uhoraho tumeze neza turashima impamvu mwumva mba nanahinduye n'ijwi nkakuvuga n'ikirundi gishimitse cyo kwitsitso no kubera ko nyabuna mba nakiriye umwe mu bantu bakikizigamye bari no ku muzi wacu sibyo gamuta Sindabizi navyo nomenya neza mugabo uremera yuko iminsi mikeya tuvuganye unyumva ikirundi na jewe ntari mutoya gose ego nawe nukuri ntugaragara uragerageza kinzumvya ikirundi aya antara tuvamwe ntuzize gusanga hivanzemo twatuntu two hakurya ngo naringi handi naho handi ngo yarigiye ni naho bavuga ibintu ngo umushanga niho hambere numvize umunyu bawita umushanga ikindi kintu cantangaje ni natwe bavuga umunyu canke umushanga n'umunyu barakivuga twakuze tubivuga byose okay akumushanga je niko ntari naramenye je nakuze bakivuga co babivuga byose nka kurya bamwe bavuga ibiraya abandi biyara abandi birayi ni nk'ivyo hari n'abavyita indayi ico rakiza hari n'abavyita intofanyi je nibaza ko ngira ngo guruzanano intofanyi oya naco nyene ni kirundi mbere ca kera mugabo cavugwa cane mu bice ibi basigaye bita butanyere mugabo butanyerera tanyera n'undi ni hahandi nyene ni mu karere barakivuga oya gusa narabyumva bamwe bakivuga turakwakiriye rero kuri ino televiziyo yitwa Fresh TV murakoze cyane muri musanzwe mukurikirana ibiganiro byacu canke cyane ici wanyu nico cyambere muzaba murazi nahora ndabikurikirana ego ibiganiro byo kuri Fresh TV ndakunda kubiraba kabisa ego nakiri umushinga nawe umuntu ashobora no kuraba kibaza mbere ngo uwa kera aravye umwambaro mugaje ntaguhenze natangaye cyane ndavye impuzu wambaye sinambaye koko ndi uwa kera uretse ko nubundi burya ndabiriye je ndavye imyaka mfise urabiri wowe mugabo we atari na 30 urakabakaho iyo maze yose je mbona umenga irandenge ariko nyene wa mugani wawe burya umuntu nubwo yoba imyaka yose umuntu amaze kwisi aramutse ahari agihema nivyo gushima ivyambere nuko nyene umuntu ahema yego navuga ati kwambara umwambaro nk'uwo ukiri umusore simvuze ko wambaye nabi babanze banyumva ariko womenga ni impuzu itamenyerewe cyane muri runo gwaruka na cyane ko mu gisagara nk'ibujumbura ubwo niweze ukabona ko menga abantu bohava bagutahura kutariko uvuze ko mu byukuri ndabona aho nciye kenshi ndayambaye hari gihe mpeba nkahinduka inkuru ndibuka umunsi umwe naraciye hajya mu Gasenyi ku Kansoko ico gihe hari abamotari benshi hari nambute yaje haratswe kuba ibintu by'amasida kubera amaze kubindi ambute yaje n'ubu ego prema kubera iyi mpuzu ahantu nciye barahindukira bamwe buraberewe abandi kintu bwa mbere tubibonye abandi urumva nyene bavuga byinshi benshi nyene ntibabitahura jaho nakuriye twayitireni abandi benga bayita terigiti bayita kwinshi hari iwacu nanje aho nakuriye tuyita terigiti ahandi numvise bayita ireni ahandi ahenshi maze kumva bayita itisi itisi mugana ururimi rw'uruzanano sinzi bayita uko nyene yego mugana ivyo ibi bice bya Zagitega ukagenda mu gihugu hagati ukaza no mu bice byo mu buseruka bw'igihugu bayita itisi henshi bayita itisi sinzi impamvu rero nayo nomenya yego gusa iyo nzi cyo nuko hari iwacu bayita terigiti uyambara kubera umwambaro ukunda canke no kugira nyene uteze amambute yaje mu gisagara oya jewe nukuri ibintu byo guteza ambute yaje mu gisagara sinumva ko ariyo ntumbere no bigira ubwambere ko ni kubera ko impuzu ndayikunda mugabo rero bifatanye nuko novuga ati no gukunda karanga kiwacu canke no gukunda abantu biwacu nakuze mbona hari iwacu impuzu nakuze mbona yambara babakenyezi babayabaye ba mikoro make nubu hari iwacu niko bimeze Nubirahiti. Umva rero umenga akenshi uyambaye baramutwenga ukunda gusanga nyene bamutwenga
umuntu nyine atifashe yego nko ku munsi ntaguciremo nko ku munsi w'Imana bagiye gusenga agaca aza gusenga yambaye abantu benshi rero basanga baca bafata ko vyanse kabisa voilà bafata ko sino benshi bayijana mu nawe benshi bayigura umva ariyo kurimana rero navuga nti iyi mpuzu ivyo ari byo byose uyambaye je nabona ko aberewe rero nako aberewe ndibuka nyokuru yarigeze kuyigura ireze ko wambaye na nyokuru wawe je narakunda nyokuru cyane kandi nyokuru yarankunda gose arankunda gose rero kubyo ko yaraguzigira agura ari bamwe igihe kimwe yarayiguze arayambara ndibuka namubwiye ati ari gashaka mwita mawe mwita mawe umva je nakuze ntazi guhamagara ngo nyoko kuko je naramwuzukuru mukuru umva ko abana biwe nakuze aribo ba papa nakuze numva bavuga hema mawe nanje cankura urumva ndumuzukuru ndabibona ucumenga uri umuhererezi muri bo nanje urumva cankura mvuga mawe nabandi buzukuru bose rero twamwita mawe cyo gihere canabwiye ati hema burya bwabo nduraberewe carera ako kantu nyene ndagakurana mu mutwe nanje ninakura nzoyambara kugira nze mbegwe nka nyokuru wanje kuko ara urumva uwo nyokuru wanje nyene twandukundana pe abati ariko rero biratangaje abandi bagabo usanga kandi ndayambara rero kugira ngo ndanifatanye ndayiha agaciro ne n'agaciro abo bantu abo ba mama bacu menga barakengeretse iyo bayambaye hama kandi urumva ikindyohera nuko ndayambaye barambwira ko mberewe barambwira ko mberewe oya wa mugani nage mu udakuraba nkabona uraberewe mugani nabeshe mbona amenga biratwengeje nyene baho nca hose baratwenga mugo nyuma gutwenga barambwira ati sha uraberewe ambwira ati wakoze umuti yamvugo ya babandi imwe yateye mu bakiri bato niko ndavuga ati biratangaje kenshi abagabo usanga bisunga abandi bagabo mu mateka bagiye barakora nawe mu byo bagira sigura ati nyokuru yambaye kenshi nkabonera nanjyohe ucumenga unayambara rimwe na rimwe kubwira rya nyokuru ubu wa mugabo we nta bintu bihari ukabaye wigana byakorwa na sokuru hakwigana ivyo nyokuru wawe yakora kugeza igihe umwigana no mu nyambara oya nubundi nuko kumbere usanga nyene bitangaje nibisigura riga ko nambara igusa reka ndambara costume ndambara nandi mastiri y'abajene bagezeho ko naje ndacara umujene ukambara kandi ubiravye neza n'akadeshiro gashira bona shaka nigikunda gutangaza abantu sikiye ukuntu ndazisonesha nane si kwambara utera igiti nyene ubwavyo mbwa nkiyi bariko barabibona hari ubugishonye kabisa mu buryo bwiza cyane nakuze cyose byose kuko sifite umwambaro umwe wavye n'undi mwamba sindiko nabiravye neza bugiyi niyi ntibisa nizo zibiri zitandukanye iyi no kuva bivuze ko irafise ipantaro yayo iyi nayo irafise ishati yayo akenshi ndavyambara binyuranye kubera umva ipantaro yiyi sindayikunda cyane ishati yiyi nayo sindayikunda gose wa mugabo yaranadepsye rene munzu waradepsye tegete jewe umva sinivyo guze je ni bimwe nyene uba wakuriye hantu hari iwacu usanga kumbure impano y'umwana benshi adakunze kubikorerako burya je mba ndi umunyamidera akomeye je ndi mu mutwe y'uwanje mwe biri mu mutwe biri mu mutwe je ndi umunyamidera akomeye mugabo nino mideri nyene y'ikirundi mugabo nkabijanisha kubera ko ndi umunyakaranga ndabijanisha kuko uravye neza no mu ntambo dutamba muri ivyo inzo ntambo ndangakaranga burya harimo akantu ka tradi moderne ni impuzu uravye wako kwitiranya n'akaranga mugabo hageze kuyisonesha ndayishiramo akantu k'umuderi kantu nyene kari yajuru mu kwisonesha nkaca kugira biryohe ntusigare inyuma cyane kuko nawe kubera ko yambara mama sinoca nambara igipfunga cyo yiguturiye arumva ko ivyo zo nivyo ba kabisa negereza kwisonesha mu ipantaro muri ipantaro n'ubundi nkaraba ati ndayisonesha gute ishati kwa kundi uravye nk'ishati yiyi iratwengeje ko ntisonye nayo nyine iratwengeje no gusumba niyi urumva rero n'umuderi ndi umunyamideri mu mutwe yego twakomeje kuvuga byinshi nibagirwa no kubaza izina ryawe kugira abantu bamenye uwo turiko turayaga witwa nde umuntu turiko turavugana ahagaze kuri no mico ava mu yihe ntara kama mu buzima busanzwe usanzwe urangura iki urakoze
nubundi nanje nako nibaza ukuntu turiko turaganira ntari dondo batamenye umuntu turiko turayagwa ari nubundi bakunda kuvuga ngo imfizi aho irivuga ego karimvuge rero vumera ndi imfizi ndi imfizi nari nakuze bambwira ko nsa n'abakobwa mugabo ndi umuhungu kandi ubwo bwantu ufise hari umukobwa bugira jewe rero nitwa Tite canke Tito Tite iradukunda Tite rumva kenshi bakunda kuvuga ko bari mu gifaransa mu kirundi ni Tite Tite no bayita burya n'amazina yandi bavuga ngo nayo igifaransa Tite iradukunda rero rimwe ndagicariye wa Miburo Miburo wa Bakuca kabisa Bakuca wa Banigwa Banigwa wa Mbanza wa Kinyange Kinyange waruhokeye nukuri inyuma yaho ntawe nomenya Tite rero mubona umuntu wa mbere nzanye akavuga ibisoko urindwe abandi bari barananiwe ayo mateka nije nyene nayo ndayafise narakuze mbaza nyene dawe arabambwira nasokuru naramubonye ko gatoyi twaraganira urumva ko barambwira dukeya hama rero jewe amamvuka muri commune nziza ya Tangara Komine Tangara iri mu ntara ya Ngozi intara ya Ngozi nayo batwigishije ko iri mu ntara kama ya Buyenzi hari ya Buyenzi cyangwa n'Ikiremero oya ego mu Buyenzi intara kama ya Buyenzi ni hari ya mu buraruko bw'igihugu ego intara Ngozi nimwe mu ntara zindi zigize uburaruko bw'igihugu iki gice basigaye bita Butanyerera nego ubonye mu ndinganizo nshasha y'amakomine n'intara guhera mu mwaka wa 2025 zoba yitwa intara ya Butanyerera mugabo komine izoguma ari komine Tangara ico kiraryoshe cyane kiraryoshe cyane bisigura yuko ari komine y'amateka kuba batayigize nk'akazone cyangwa umutumba oya ivyo ntawo bideha komine Tangara wo yivuga ntiyo bivuga ngo nayiheze n'ivyiza vyayo amugabo ushobora kuba uzi kurati yopfa oya no intara si yomva nurata kwanza reka ku kijanye n'ubumenyi bw'ishure Tite turiko turavugana nayo baraciye ku ntebe y'ishure narize dukeyi narize udushure dukeyi uvuze dukeyi ucumenga ni yagamukama oya uraciye mu isomero ayo mahirwe yo kwiga yagamukama nayo nagize naraciye mu isomero amashure mato kera twahita école primaire nayize ku mutumba witwa Mafu ariko yari yitwa EP Maramvya ego amashure yisumbuye kuva mu 2013 nagenda yiga ku mashuri atandukanye narize kuri lycée communale Musenyi muri commune Tangara narize kuri lycée municipale mu Gihosha narize kuri lycée de la Comibu mu Kayanza ego aho narigeze kuhakora bo aho nagenda yiga hanyuma na kaminuza narayize narize igice ca mbere ca kaminuza nize kuri kaminuza yitiriwe Umuco Université Lumière de Bujumbura niga mu gisata twayita faculté des sciences de la communication mu Kirundi urakibutse uwo makanya burya nabonye ko ariko yakirondera uwo makanya no ciyumvira ariko bavyumvise communication twovuga ko ari nke bijanye no itumatumana nakubwiye ngo hariho faculté yitwa science de la communication reka ndavyite yuko ari gisata cyo kumenyesha makuru ego gisata cyo kumenyesha makuru ariko option mu Kirundi sinumva ukuntu no canda kivuga nize iyo bita conception et réalisation audiovisuelle ni bijanye kumenyesha makuru biciye mu majwi n'amasanamu nukuvuga ni mu buhinga cyane ego nivyo nize rero uyu munsi wambaze yatukora iki ni wavuze ibintu vy'akaranga cyane numva ko vyanka vyakunda ushobora kuba ufise n'umugwi ndanga karangwa urimo yego basha ivyo rero ndabikarira ndabirimwo yego ndabirimwo ndi mu mugwi ndanga karanga bita indanga Burundi mbere gushika no munsi ni je baheruka kwizera ndawurongore hajya urongoye indanga Burundi ndahuzi cyane runo munsi nije ndi novuga ati nije ndawubazwa nije ndawujejwe nije ndawurongoye nka president wawo ibi bintu warabyitavye kubera kuri kuraja muri bino bintu hakuja gukora umwuga wo kumenyesha makuru
kuri numva wari waranize muri kaminuza. Umwuga wo kumenyesha amakuru ndawukora ku rundi ruhande kuko nsanzwe mfasha mu gukora ibiganiro canke kwandika inkuru kuri TV online yitwa Dova TV Show. Yego hariho ibiganiro nsanzwe nkoreraho ariko kandi ndibanda cyane kuri ivyo bijanye n'akaranga. Nakubwiye ko ndi mu mugwi ndangakaranga indanga Burundi ndawurimwo kuva kera kuva mu mwaka wa 2019. Urakaranga suvuga ko none ndabitanguye nagenda za mu yindi migwi. Umva rero kuno munsi nkaba muri uwo mugwi uretse ko urumva ndi president sanzwe ndatamba. Ko umva mu mugwi nkujya hakogwa byinshi. Hariho uje urabu uswata umuvyinyi. Abo twita abavyinnyi batandukanye nabo bita ababyinyi mu Kinyarwanda. Kuko mu Kinyarwanda rinavuga umubyinyi ni wa undi atamba umugere agashiramwo niki. Mwe none sawa mugabo uvuze umuvyinyi mu Kirundi ni uririmba aririmba aratera akitabira n'amashi uwo rero umuvyinyi. Jewe rero sindi umuvyinyi ndi umutamvyi. Umutamvyi rero nujya mu Kinyarwanda baca bita umuvyinyi. Jere ndatamba kubita nyene umugere nkaduza ukuboko. Yego bya bintu nyene byacu hari. Intambo ukunda gutamba cyane bayita gute? Igihambwe. Ihambwe. Siyo dutamba yonyene. Nibwo bwa mbere ndanayumvise. Mu ndanga Burundi dutamba intambo nyinshi. Mugabo umuyo nkunda intambo nkunda n'igihambwe. Yego. Naho dutamba nyinshi turatamba igisuru, turatamba igihambwe, turatamba mbaya gutugwede. Umuyebe, turatamba ni nyinshi ni nyinshi. Umva gushize mu z'abakobwa batamba gusa cyangwa z'abahungu batamba gusa ndanga Burundi dutamba intambo nyinshi. Numva mwarikoreye mwoba mwaratangiye gusohoka mukaboneka mu no bivuga gute Kirundi ko kiba kigoye. Nashatse kuvuga mu ma festival. Yego cyane canke mu mamanza atandukanye mukaja kuryosha ibirori. No urumva ako karanga kacu ntigaheza ngo gaherere mu mitwe nyene. Turakaratira tukakaratira abakazi abatakazi. Ni muri iyo ntumbero turakora amamanza baratwikorako mu mamanza atandukanye. Amamanza yaba ajanye nibijanye gukwa canke ayubugeni canke nizimanza z'igihugu nk'aya masabukuru cyane cyane. Masabukuru twama twayitavye. Twama twayitavye kandi ibikorwa byacu biraje habona cyane. Turafise indirimbo zitari nke muganje murazishira ahabona ngo muzishire nko kwa zino mbuga ngurukana bumenye. Ziriko na nyinshi cyane gose. Hariho nk'indirimbo yamamaye cyane nkoresheje imvugo kwamamara yaho hakurya sinzi yamenyekanye cyane. Yego. Indirimbo yitwa Ishurwe. Indirimbo yitwa Ishurwe ni indirimbo bazi cyane ku ndanga Burundi. Ukwikora mu gahogo gatoya ukayitwibutsa. Aya zongora kubera ko we wavuze yuko uri umutamvyi. Oya uri umuvyinyi. Kubera ko ntari umuvyinyi. Kubera ko ntari umuvyinyi byongora je ndi umutamvyi. Ariko iyo ndirimbo yamenyekanye nivyo ndayizi. Yego. N'izindi hamwe n'izindi rero tuba twarakoze. Zisanga ku rubuga kuri YouTube n'ahandi. Wow. Hoba hari irindi hangiro rero mufise rirenze ry'abantu bamaze kubona kugera ubu? Ihangiro ryo ntiryobura. Kare mu Kirundi bavuga ngo umugabo apfana imigambi. Umugabo apfana imigambi. Ariko mwe ntimukayipfane muzoshengere muyirangura. Turayirangura mugabo nubundi hari iyo dupfa tudahejeje mugabo. Imigambi ntiyobura. Mu minsi tuzobajya kara nico hava tuvuga kumbure ivyo tutararangura neza. Niyo mpamvu rero ubu turi ku kivi kugira ngo mu minsi muze mubona nibisumba ivyo. Wow. Yego. Kabisa. Hoba hari hakamo mutera cyane cyane abarundi ubona no munsi bijanye n'imico batakibihagazeko gose. Jewe hubwo nibaza umuntu umwe niwe yavuze ngo uta akaranga ukabutaya akabanga munyuma ugacitorana akaranda. Ukantu gasubira umusinda kumvira uta akaranga ukabutaya akabanga munyuma ugaca utorana akaranda. Nibaza rero impamvu hari abantu menga dusigaye tugira ihiganwa mu gutakaranga kiwacu. Ubundi je ndavye akaranga k'abarundi n'abarundi kazi nakaranga keza cyane. Umurundi kazi ari kwiza. Umurundi ari kwiza.
mugabo hari uwundi umengo ubu vyagiye kubura hari umuntu umenga kwikwiza ni icaha urumva usanga yambaye impenure wasanga yambaye ivyo kwikwiza akaba ari byo bimeze nk'ibihinduka icaha yego kwikwiza ukame Jesse nakubwiye nambaye iterigiti arabantwenga ko ya vraiment ngo utite ngo none nakuntu bara nk'ideshire ngo umusore nkawe ngo ivyo bintu ideshire ibihimba bimwe amatako hanze amavi hanze urumva urambaye usa n'uwambaye muri make ntiwambaye usa n'uwambaye nkibaza rero impamvu woja mu bantu usa n'uwambaye hakwambara kubera iki kandi byabagwa bihari ubundi uhishishije ubwambare erega burya ngo habegwa uwambaye umurundi yaravuze yuko habegwa uwambaye utambaye ntubegwa wobegwa gute ariko rero wa mugabo nuko nzoguhamagara vuba umwanya uri ko raturega tunabivugane ko bideje ikintu cyo kwambara singuze kwigihagarara ko cyane kubera ko hari uburundi bwa kera hakera bwigeze kubaho izo mpuzu muvuga atani zihari batambara kubera ko zitari zihari ico gihe naho babegwa gute bikwiza ico genda bitahura nta mpuzu zari zihari nye uro ubivuze neza ico gihe nta mpuzu zari zihari nta zari zihari nye ubuze ko agira nawe ngwagira nabi bivuze yuko baricuza kandi ari uko tugira none umva baricuza kuba batambaye kandi byo kwambara batari bwarabi bari bugire gute ubwo bino bintu ahubwo mwita kwikwiza se umuca w'umuzungu oya reka none kubera iki kubwambure barondera utuntu bakashira bisigura yuko kubera batarika ngo bagende gucyo imyaka yabo yose ngo bagende gucyonye oya mu buryo buke bwari buhari baragerageza hari ivyo bagerageza guhisha kubera iki none byo bagerageza no kwama bahisha gore ico gihe n'ubu tutokwama tubizi ahubwo mbere tunabishe kurenza nibaza ko baba bavyumvise ubwo n'ubutumwa ubahaye yego niko je ndavyumva kuvuga ati batsimbatare ku karanga akabigize kose na cyane cyane ko dufise wa mugani wa mu mico yacu ibintu byinshi biryoshe ufatiye ku ntambamye muhura nazo hari ico mubona nk'ubu leta yoterera kino gisata kugira kibandanye kugera kure cyane ahubwo tumurikire n'amakuru iki gisata c'akaranga kirakomeye gisata c'akaranga kirakomeye ngira ngo muramaze kubona yuko nk'ingoma ingoma ziri mu bintu bituma igihugu c'u Burundi kimenyekana cyane kandi cyane ngira ngo warabonye no mu minsi heze yuko leta yahagurutse hariho abantu batanguye kuvuza ingoma bari uko bimereye avugize ingoma yambaye costume ivyo warabonye yuko turakwiye yuko rero no mw'ivyo bindi byose ikirundi ururimi rwacu birakwiye yuko habaho amategeko arugenga kandi leta ikabishiramwe inguvu nta mu Faransa dova mu Faransa je kumviriza igifaransa cyo mu Burundi kuko naho uzorarura kivuga neza gute uzogisumza hari mu Faransa kandi hariya yavuye azi yuko igifaransa yagitaye hari afise ikindi kintu yaraje kuraba mu Burundi atari igifaransa araje kuraba ingoma araje kuraba wa mwambaro mwiza w'umurundi kazi akikwiza umurundi yavuse araberewe none kwambara imini nukuri umufaransa ntizomushitura oya hariya naho baraminisha nibo babizanye nibo babizanye mwerekere kakanu kiwaye mwereke gateke mwereke itugu mwereke ifyiru itugu ifyiru ngiyo cyo kivugira he Bujumbura umwana wa ninda kizi nkiye no haruguru ni bake bazisira none nico tarati ibyo nyene twe dufise tuzoza kurata ibyo twakuye handi wowe noza ikintu kugikuri wawe nkaca ngaruka kudandaza nibikunda wowe uza kuziwanje kubera ko uziko haraho kabijya iwanje nisangije haba rero ugo rurimi niyo mico yindi yose wana saka n'imyambaro na leta rero irakwiye kubivira hasi ivuga iti umurundi kaze wakwiye kwambara gutya ni umunyamahanga niyaza mu Burundi aho ati uyu n'umurundi kazi iki ndakibona ku murundi kazi iki ndakibona ku murundi nahandi hantu na hamwe nzogisanga kabisa yego bwana Tite ndagushimire tuzodusubire utekeye byinshi numvise ushobora gusemurira ku bantu ushobora kubavungurira ko cyane cyane kuri wa muco dusanze utegerezwa gusigasigwa igihugu kikabandanya kubamwe sinzi ko ufisa kandi kajambo kamwe canke tubiri ku mutima umva wosigira bare badukurikiye nukuri jambo noshikiriza niryo gushima ikiganiro muduhaye nayo ubundi nk'umurundi wese yonyumva no mubwira nti bizoba byiza ni watsimbataza
kakaranga kacu kakaranga k'abarundi kabisa niwaza gutsimbataza akaranga k'umunyamahanga ntakuzomusumvya gerageza rero ushiremwo akabirya iyo innovation yishire muri bya bintu byiwawe hanyuma uje kubiratira ubutabizi kandi birashoboka yuko dutera imbere erega amafaranga ya mukera rugendo turayakeneye hariho ibihugu bitera imbere kubera ba mukera rugendo tourism tourism ni kintu tourism rero tutayivyaje umusaruro tutayikamishije kandi dutegereza gukamisha ibintu kama vyiwacu nukuri ahandi hoho bizohava bitugora murakoze cyane murakoze namwe ndabashimire bakunze ba Fresh TV nizera ko mwakunze ibintu nkibi mubona yuko tubahindurira kugira mubandanye munezerwa twagure kano karere ka entertainment mu gifonofono niko bavyita tubashimira cyane rero aho muherereye cyane mu kinofono je mvuga ngo igifonofono yampaye baravuze igifonofono cyari kinofono yampaye nka rero bavuga nibaza ko ari kinofono canke basuka muvuga ikinyamazuru kugira ngo byorohe ikinyamazuru uvuze ikinyamazuru cumenga ni igifaransa ko nico burya bintu bagaragaza guprononsa bashira mu mazuru bavuze iki bavuze waruvuze ikindi kitango ikindi waruvuze ikinyamazuru Chasi nibaza yuko nk'iki Espanyol co jamwo iki kubera murakoze ku nkosora ikinofonofu ikinofunofu ikinofunofu ikirundi goko babarundi bishwi turiko turabigisha igitwe turi mu Burundi vuze abarundi bishwi mbega uravyumva canke abarundi bavuga abarundi bishwi canke abarundi bo kwishwi ni bamwe twita ba diaspora uno munsi nize ikinofunofu niga n'abarundi bishwi abarundi bishwi canke bo kwishwi erega ishwi ni hehe ni hanze y'igihugu rero bita ishwi uzorondere umurondezi canke umuhinga canke umuronzi canke umutohoji umutohoji n'umuronzi nawe bita nego ndenzako umuronderi okay hamwe umuronda mu gukora naho iganiriro byo bari sawa nubwo kumbure ashobora kuba toroshe kuronka mugabo baragoye ikirundi kabisa ikirundi cyo kwitsitso ciza vraiment gitoso reka nzenda murondera umusaza kumbure ne yanyitaba zobana yatuvungure ko nkuko nawe ugiye utuvunguri nariko ndashimira n'abari badukurikiye ndabipfuriza kubandanya kuba mu kirundi n'umuco wacu bawutsimbatareko naho ubutaha tubashimire gose nizera yuko twabanye neza turabakunda cyane mumererwe neza aho muri hose ino yari Fresh TV nizera yuko umushinga ntaye mwamukunze tuzana umugarukana vuba niyabidukundira bye bye This is Fresh TV we shine to progress